Odiri Mugisha ndakuramukije uri ngaho muri mene ahabaye isanganya aho umuntu yiyadukije ararasa abantu mu kivunga biravugwa ko abantu barenga 18 bahasize ubuzima. Odiri wodusigurira ivyaraye bibaye? Yagize yambu Aimable ibi bintu twabimenye ejo ku mugoroba aho byatangiye gucana ko mu makuru berekana yuko hari umuntu ariko ararasa abantu mu bubare mu gisagara ca Lewiston. Bakaba bavuga ko byatanguye saa 12:56 aho yaja mu kabari hari abana bariko barakina ligue ya bowling akabarasa mu nyuma akaja no mu kandi kabari kari kuri mileage 4 naho yaratanguriye akongera akarasa abandi. Twese vyatubereye nk'ibintu bishasha kuko ntavyo twari tumenyereye muri men, niho umutekano wabona ko uhungabanye, aho umuntu wese yarari akagerageza kwegera urugo akava mu place publique kuko niho hari habangamiwe cane, wabona yuko ariho hateye ubwoba, abantu baguma basohoka nkaho je nari mperereye muri sport naho yuko umutekano uhungabanye, abantu benshi barasohoka bataha. Ibindi byose twagumye tubikurikirana mu makuru nk'uko namwe muriko murabikurikirana. Kuri uno mwanya bakaba bavuga yuko hashoboye gupfa abantu 18, abandi bari hagati ya 50 na 60 barakomeretse bakaba bari mu bitaro. Wotubwira kuri uwo mwanya turiko turavugana icuka gihari muri Lewiston no mu karere kayo? Icuka gihari nuko iyo muntu gushika n'ubu ataraboneka, byatumye ibikorwa byinshi vyugara ahantu cane hahurira abantu benshi nk'amagym, amashuri byose uyu munsi vyugaye, ama office yugaye kubera ko yashoboye gukora ico kintu atarashobora gufatwa akironderwa n'abajeje umutekano. Vyatumye ubwoba buguma ari bwinshi, urabona yuko mu mabarabara ata miduga myinshi ihari, urabona yuko ahantu henshi bagumye mu mazu. N'ubu urumva ntawe uramenya iyo biriko biraja, turarindiriye gushika aho amakuru mashasha tuhava turonka yuko bamufashe. Ico nico gihari muri uno mwanya mu karere ka Lewiston n'amavile yadahegereye nka Portland, Westbrook, Windham, Gorham, eka hose uyu munsi ibikorwa bikaba bisa n'ivyahagaze. Ubutegetsi, igipolisi hari ico baravuga kuri iryo bara ryabaye bahumuriza abanyagihugu? Mu kanya gaheze mu masaha ya 5 yo ngaha y'umurango harashoboye kuba ikiganiro cari kirimwo guverinere uwujejwe umutekano n'uwaja ava muri Boston wa FBI. Bose bavuze yuko ata vyinshi barashobora kuvuga kubera gushika kuri uno mwanya bakiko bararonderwa koze ico caha. Rero bavuga ko umuntu wese yogira ico abona canke akamubona yohamagara abajeje umutekano, atobwira ico akoze na kimwe co kumwegera kubera ko bavuga yuko ashobora kuba afise inkoho. Ico bashoboye gufata gusa ni umuduga ariho baguma berekana mu makuru arengana, ariko gushika n'ubu we ntibazi aho aherereye. Iryo bara ryakorewe mu bibanza bibiri bitandukanye, vyoba vyakozwe n'umuntu umwe? Gushika n'ubu umuntu umwe niwe baguma bavuga, nta makuru menshi yandi barenza ngaho kubera ko atabindi bararonka, ariko bavuga yuko ibindi bashobora kubishikiriza ari nka hamwe baba bamenye yuko vyoba vyakozwe n'abantu benshi batandukanye, ariko gushika n'ubu uwuronderwa n'umwe. Bakaba bakoresheje ijambo bivuga ngo umuntu abifisemwo inyungu, mu ijambo ry'icongereza bakoresheje ngo person of interest. Muri mene tuzi hari abarundi benshi, hari abimukira b'abarundi benshi, mufise n'umugwi muhuriramwo muhanahana amakuru, mbega nta woba yagize ivyago? Gushika kuri uno mwanya
nta muntu n'umwe turamenya w'umurundi canke umwimukira mu w'iwacu umunyarwanda canke umukongomani yoba yahuye n'ivyo vyago. Sinzi nko mu mwanya uri imbere ari nkamwe hoba haramutse haboneka ayandi makuru, ariko muri uno mwanya nta muntu n'umwe aramenyekana mu bantu b'iwacu yoba yahuye n'ivyo vyago. nk'umwe mu barundi bari ngaho muri mene, ubuzima bumeze gute inyuma y'iryo sanga? Ingaruka zo ntizibura kubera ko abanyeshuri basivye kw'ishuri, urumva uri nk'umuvyeyi utegerezwa kugumana nabo, nta kajeza ngo witabe. Ku bantu bakunda gukora imyimenyerezo y'umubiri nabo urumva ntibashoboye kugenda gukora imyimenyerezo y'umubiri kuko aho ikorerwa warugaye, urumva ibibura vyo ntibishobora kubura. Kandi nibaza yuko nubwo ntashoboye guca ku masoko amwe, hari amwe ejo yari yashoboye kugara, sinzi ko n'ubu kuri uno mwanya kicugaye. Rero wumva yuko ahantu hahurira abantu benshi uyu munsi hasa n'ahatameretse umutekano ukwiye, ko umuntu yoba hari umwanya wari wose gushika uyu muntu ashoboye gufata. Hari n'irindi tangazo nabonye aho bahagaritse amarandevu yose y'abantu bari bafise bibagisha surgery. Ubwo vyoba bijanye n'iryo sanganya aho bariko bitaho cane abakomeretse? Ejo mu mwanya ivyo bikorwa vyariko biraba, mu makuru twashoboye gukurikirana ku ngurukana bumenyi, baravuga yuko ibikorwa vyinshi vyashoboye kugara vyo ku bitaro, kubera ko naho urumva hahurira abantu benshi kandi hariko haraza abantu benshi cane bariko bahuye n'ivyo vyago bariko barakurikiranwa. Bikaba vyatuma yuko atari nk'umuntu afise ikibazo gikomeye gisabwa yuko uzana na ambulance, ntivyari vyemerewe ko winjira mu bitaro vyarivyo vyose, yaba ivyo muri Lewiston eka n'ivyo mu kaka karere kandi vyinshi vyari vyugawe ku mwanya w'ejo ku mugoroba. Muri uno mwanya rero nibaza yuko ariko bikiri, sinzi yuko bagumye bugaye, nta makuru menshi ndabimenya kuko ntaco babivuzeko. Audrey, urakoze cyane, ugume udukurikiranira hafi ivy'iyo nkuru, nihagera igishasha wumva canke umenya Dikobu TV uyakure tubwire ingene biriko biragenda. Murakoze cyane, twagomba tubashimire ku gikorwa ciza cyo kubaza amakuru no gushikiriza abantu b'iwacu. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza aho muherereye.